rero Ishow Speed abantu batari bamuzi asanzwe akurikiranwa pido 15 million z'abantu bamukurikirana ku mbuga ziwe. Mbega nituje kuri tuje kuri noka iruka kuba rotranteye igihe imo yaza mu Burundi abagiye kumwakira kuri airport. Imo nta gifaransa avuga, imo nta kirundi avuga, si sawa? Ego mugabo twarumvise how do you feel twarandi, si sawa? How do you feel? Gusa naho bamwe mu bantu basanzwe bakurikiranira hafi entertainment yo mu Burundi ndavuga nko mu Rwanda bagena bavuga ngo babonye babanda baducisha mwiji mugabo papa wiwe yarabimufashamo cyane. Uza naho hari nagakuru kigize kubaho yaho ntuzenya ubwamburi bwibushaka buja habona donc ari live ntuzenya ibiraja ahabona bacabikora mu ndirimbo. Hari abantu twamenye South Africa ibintu kanaka byo muri South Africa kubera Ishow Speed yagize iki yahaciye. Zambia twahamenye kubera yahaciye. Mu Rwanda benshi twamenye birenze ivyo twari tuzi kubera ko Ishow Speed yahagiye. Of course so now Biggie ari yaduteturuye akavuga ati basirekana mutumire muri irebe aze akore ikiganiro kandi yarakoze cyane sharp to you Biggie waragize neza. Rero wibaza rero kino kintu uvuze ngo Ishow Speed yaje mu gihugu dubere imo yaje mu gihugu yavuye South Africa araza nugira South Africa yose nibihanze amaso ahantu imo yagiye. Ego abanya ta interview nimwe akoze ko airport nta muntu yaje kumwakira bavuze ngo how do you feel ni urumva ibyo rero nundi kanaka yaje usanga ofete nta ba journaliste dufise bashobora kuba bametiriza ururimi bashobora kuza kwakira uwo muntu. Katuramutse cyane bakunzi ba Burundi, bakunzi ba Burundi Heroes TV, bakunzi ba ikinyamakuru 257 aho muri hose twe tumeze neza sinama ko meze neza. Uno musi rero dutanguye gahunda nziza cyane yo kubaza ibintu bigiye bitandukanye na cyane ibintu byingira kamaro kwa witwa bakira rugendo bagiye batandukanye bayerera muri Afrika yacu Burundi. Aho muri Afrika yacu na cyane aho bari kubazenguruka mu bihugu bibanye baca ku mipaka barengana tene tumenye wagwana nigikituma batari ko baraza mu Burundi, nikituma tuze ko turabakira kandi natwe boje kuko bari kubazunguruka mu bihugu byose bigize Afrika yacu. Dushaka tubaze uyu muvandimwe wacu turi kumwe ngaha imbere yuko twidondora nta byinshi no muvugako ariko reka tumwakire acigiye ko yidondora abe kwadukurikirana muri rusange turabakire cyane. Thank you so much my brother, ni Trezor Mingo sanze mubimenyereye irinzo na nko kuconya yuko ibintu babigira bimere nabi. So thank you so much kunyakira ngaha kuri Burundi. Nize yuko ibintu bizakugenda neza cyane umwanya tuza kuwukoresha. Ego tutarambiye abantu canke se Barundi bakunda kuvuga ati tugiye ko nk'umuji w'igisahira canke w'igitoke uvuye naho umuntu yakuriye. Bo hari umupeti ari karazunguruka kuva muri Amerika, umupeti w'imyaka mike cyane ariko bigaragara ko afise ibikorwa byinshi cyane ashobora kuba aharugwa mu ba content creator ba mbere misi yose. Niko no byita ngeje aho ubwenge bwanje bugarukira. Dushaka kumenya ibi bintu biza gutanga yahe shusho na cyane ko benshi bariko baramukurikirana cyane imwe biteye ubwoba. Ishow Speed kuva mu gihugu cya muri Tanzania z'umwe za Amerika. Ikiryo no kubwira cya mbere brother kwiyubaka nk'umu content creator biba ari ibintu anashaka bikomeye. Ugiye kuraba kuva atanguye kariyere yiwe depuis 2014 ugiye kuraba documentaire zibivuga depuis 2014 no atanguye kariyere yiwe nk'umu content creator sivyo wanashaka ntiyabifashwamo cyane n'abavyeyi biwe mugabo papa wiwe yarabimufashamo cyane. Uza naho hari nagakuru kigize kubaho yaho ntuzenya ubwamburi bwibushaka buja habona donc ari live ntuzenya ibiraja ahabona bacabikora mu ndirimbo. Rero Ishow Speed abantu batari bamuzi asanzwe akurikiranwa pido 15 million z'abantu bamukurikirana ku mbuga ziwe. Urumva ko arafise public niniya. Rero uwo muntu kuza mu gihugu ciwanyu wanashaka bari ibintu vyiza cyane ku bantu mwese muri ico gihugu ko hari ukuntu usanga haciye maybe abantu bose bari bamukurikirana babwiza kumenya ahantu yagiye ni hehe. So hari abantu twamenye South Africa ibintu kanaka byo muri South Africa kubera Ishow Speed yagize iki yahaciye. Zambia twahamenye kubera yahaciye. Mu Rwanda benshi twamenye birenze ivyo twari tuzi kubera ko Ishow Speed yahagiye. Twamenye tuzomenya muri Kenya kubera ko Ishow Speed yazohaciye n'ahandi hantu hose muri bihugu birenga 30 n'abenga hazocamo. So
bari ibintu vyiza cyane ku hantu abagiye araca maybe riko tutagira amahirwe yuko aca ngaha mu Burundi ako twumve yuko twogyoga basiko yaje muri Afrika. Tushaka kumenya kubera iki atazoza mu Burundi, ntituramenya ko atazoza kubera iki yaciye mu Rwanda ntadushikire. Novuga yuko brother nguvuze ngo ntituramenya ko atazoza ni kwa kuntu usanga ari abantu bavuga ngo kwiremesha tureke kwiremesha pe ntazoza ati gute sindiko navuga ngo ntazoza I don't know usanga Naje araje kuko bavuga ngo ni nyuma ya zera arakora irakora sivyo ariko ugiye kuraba mbega aze mu Burundi twe nk'abarundi okay guhera kuri jewe ndi mu journaliste ni mu content creator nawe uri mu journaliste tura content creator twe sawa mbega nituje kuri tuje kuri no kairuka kuba ro 31 igihe imo yaza mu Burundi abagiye kumwakira kuri airport imo nta gifaransa avuga imo nta kirundi avuga si sawa ego mugabo twarumvise how do you feel twarandi si sawa how do you feel gusa naho bamwe mu bantu basanzwe bakurikiranira hafi entertainment yo mu Burundi bavuga nko mu Rwanda bagena bavuga ngo babonye babanda baducisha mwijisho of course gusa naho Biggie ari yaduteturuye akavuga ati basirekana mutumire muri irebe aze akore ikiganiro kandi yarakoze cyane sharp to you Biggie waragize neza rero wibaza rero kino kintu uvuze ngo Ishow Speed yaje mu gihugu tubwire imo yaje mu gihugu yavuye South Africa araza nugira South Africa yose nibihanze amaso ahantu imo yagiye ego abonye ata interview nimwe akoze ko airport nta muntu yaje kumwakira bavuze ngo how do you feel ni urumva ibyo rero nundi kanaka yaje usanga ofete nta ba journaliste bidufise bashobora kuba bametiriza ururimi bashobora kuza kwakira uwo muntu byankiye muri twebwe ba journaliste nabe ni gugu kuba ruko nyene ntiyoja mu buterere ngavuga Icongereza mu gihe jewe nanje naje kumwakira ko airport vyana nigize kundi mu content creator usanga rero muri ico gihe nawe mukuza mu gihugu arakora documentaire karaba hano nazogenda mbezovugana nabandi mu Rwanda yabonye abene gihugu ko bavuga Icongereza ibyo bari banyoye none n'umwana muto nyamuvugisha kandi bakavugana neza bakishurana sivyo none yaza mu Burundi tocumubwira ngo how do you feel yankaje ari ngora nkaje sino kwatsa kamera aho niho naja kwatsa kamera ugiye uzogera nk'umufana wundi wambaye ntuzenye igipira c'imbeho n'inkofero nkuko wipfutse kugira ngo ntagi umuntu azobona yuko we kanaka wari warunahari ukagira nicureka kubaza mugo uko vyogenda kose public yacu izojija aba journaliste bacu ni mu Kirundi gusa nta kintu kimwe kindi bashobora none ibi bintu tubihiye intumbero je ndamaze kumva mu mutima ndiko ndababara ndiko ndabona unya mupeti ariko aduca ku mipaka agenda nkumva birambabaje ariko umbwiye ati burya aje wewe mwakira naho bica bifira naje wewe mwakira naho bica bifira naje wanashaka birambabaje shuwari byarambabaje kuko natwebwe uburundi turafise ahantu heshi ho kumujana kandi heza turafise ibintu byinshi byo kumwereka turafise ibintu byo kumwereka ariko ro kancu usanga none twebwe nk'aba content creator dukuremwo Mr Tubane neza si sawa nyere kundi mu comedie tuzozana ku president nko mu comedie ngaha mu Burundi dufata imiburi buri cyangwa undi muntu kanaka ashaka kuba boganira na Ishow Speed mu gihe yoza mu Burundi nibaza katawe hawo hari rero ibi bintu tubiyinzira nk'abantu dukoreye umwuga usanga bigoye dukora ku marezo sose kandi rezo sose benshi nizo bakurikirana nice kintu twokora nk'aba content creator kugira ngo turonse umuntu mva makungu atavuga igifaransa atavuga ikirundi tunamwakirana iteka kandi nababishimye ikintu cyambere cyo haba ni iki banza kumenya kwanza yuko umuntu iyo akurusha ururimi abakurusha uwundi muntu fata ngo je niba dakurusha ururimi kanaka hari uwundi muntu avuga Icongereza ari muri jewe ndamukurusha wewe sivyo rero muri ico gihe turakeneye kumenya ava yuko twe twiransa muri bino bintu ava yuko tuvuga ngo turakomeye muri entertainment turaba content creator turarenze twakoze amantuze y'insa twarose ibihumbi 70 ngahe bana badukurikira cyangwa se by'amaviews twakoze twabikoze mu Kirundi twabibwiye abarundi gusa
nta munyamerika azoza kugira bicu iganiro kuko ntiyumva ikirundi ni azoza no munyamerika nga mu Burundi akava ata interview nimwe akoze ninde wundi muntu azogaruka kandi nta media nimwe dufise cyangwa ibiganiro by'icongereza yahehe turakeneye twebwe nk'aba content creator si sawa ata kamera ihari brothers tugende twige ururimi ubwo ari bwo rwose niba uspecializa mu congereza ndabizi murakizi burya byose mwabajije byari byo sivyo twispecialize mu rurimi niba ari congereza genda bigicongereza uvuga ati je icongereza hasi hejuru haje umuntu icenzo ugira bigi haje ubunya nicara akacagira ngo kugura akacashira ku musegetera akavuga ati hajya narabakomye haje undi muntu nese mubongamwe yego yarakomye ratwemeje niwe muhamagaye wenyine mwirebe n'abandi bose bari kumwe mwirebe genda urabe bijya biganiro bakoze ibibazo babajije bagoma bagigimiza nuko bigira mbaza neza nibazo bigira mubajije nimwe mu kwishura yishura tarinze kwiyumvira kuko bayumva baracontactinga bimeze neza mugabo abandi bose bandi gusubiramwo basubiramwo akinawe kwiyumvira ivyo agira bishure kuko atatahuye neza ikibazo so gende twigurira nta kindi kintu dukeneye tugende mwishuri ari amakrebe gicongereza tugende twigicongereza twese twa content kita mu ndimi zose bizodufasha reka tubashimire cyane thank you so much nongere nshimira bakwa dukurikirana kuri Burundi ndetse ku mbuga zose kigana kuza gushako byiza duhindure systeme two turakoramwe ubu twaravuye muri systeme ya kera turi muri 2026 aho turiko dushaka kuva ku rwego rumwe tuja kurundi ntabwo dushobora kugira kumbono kazoza tutazi izindi mimva makungu kuko burya igihugu kiriko kiranyaruka novuga isi kirihuta cyane birenze burya icyongereza kirashobora gufata isi mu misiri imbere rero mu gihe utazobukizi gerageza basi umenye no kuramukanya nibaze ko nitongera kubakina muzo Twitter we be there my brother so ndahari ego